Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene ya Nyimwe Rudende Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire by'usubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene ya Nyimwe Rudende Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero nkengurukire mwese mudukurikira muri micungararo igize igihugu cacu Burundi, abari mu bihugu bibanye ndetse n'abari mu makungu kuri mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu yo kuri isaha, akaba ari amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Tuyatangurira buhumuza isuku ndetse no guteka birateye ingorane nk'ikambi y'impunzi z'abakongomani. Naho butanyereraho umuryango wo muri komine Muhanga waraheruka ngo kuronka ubushuri uheruka ndetse bushikirwa n'abenegihugu bari kumwe n'indongozi y'iyo komine. Kanya nabyo ku buryo bw'idonido turagaruka atubashikiriza amakuru kandi ko nubundi turabandaniriza kuri ko biravugwa muri Butanyerera, aho mustanteri wa Butanyerera aho mustanteri wa komine Matongo mu ntara ya Butanyerera Janvier Kanyana ahamagarira abenegihugu na cane abavyeyi bafise abana bahereje amashure kandi ngo batoye ikibazo ca leta kibaha ngo uburenganzira bwo kuja muri kaminuza, ngo kubahimiriza kwiyandikisha mu ntwazangabo mu gipolisi ngo kumutekano w'igihugu umera neza mu gihe inzego z'umutekano n'izo kwivuna abanzi zikomeye. Nabyo turabigaruka ko mu kanya ku buryo bw'idonido. Naho mu migenderanireho turaza kunyarukira n'ubundi mu bijanye n'ibiriko biravugwa mu Burundi, aho intumwa idasanzwe y'ubumwe bw'uburaya mu karere k'ibihugu vyo mu biyaga binini Johann Bergstam yahawe umubonano n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawontuye. Naho mu bikorwa rusange vyabereye muri zone Mitakataka komine Bubanza kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 4 Gitugutu uyu mwaka, abenegihugu barahamagarirwa kwitwararika isuku kugira ngo bikingire indwara ya kolera. Mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka tubishikiriza, ntimujye kure y'imbonesha kuri yanyu mukunda cane Nyimwe Rudende Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero dutangurire amakuru yacu na cane tuyahere kubijanye n'imigenderanire, aho intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa buraya mu karere k'ibihugu vyo mu biyaga binini Johann Bergstam yahawe umubonano n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawontuye. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere Gitugutu uyu mwaka, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawontuye yahaye umubonano mu biro vyiwe userukira ubumwe bwa buraya mu karere k'ibihugu vyo mu biyaga binini Johann Bergstam. Mu byo baganiriye hakaba harimo ivyerekeye gufashanya hagati y'ubumwe bwa buraya ndetse no gufasha impunzi zo muri kano karere k'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini. Iyo ntumwa ikaba kandi yakeje umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi kuko ngo ari n'irya mbere babonanye kuva ashinzwe amabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Uwo aserukira ubumwe bwa buraya mu karere k'ibiyaga binini Johann Bergstam avuga ko mu misi ngo yari amaze mu gihugu c'u Burundi yagendeye ikivuko ca Bujumbura ngo kiriko kirasanurwa congera kandi ngo cagurwa mu buhinga bwa kijambere, aho ndetse ngo harimwo n'uburyo bw'intererano y'ubumwe bwa buraya. Agashima rero kandi ngo naho ibikorwa bigeze. Ikindi aba banyacubahiro babiri baganiriye ni ikijanye no gufasha impunzi, aho rero ngo mbere yagendeye ikibanza kiri mu ikambi y'impunzi z'abanyekongo iri Musenyi, aho ndetse yashimye ko ngo babayeho neza ndetse ko ngo no mu kibano babanye neza n'abarundi baba mu micungararo y'iyo kambi. Yashimye kandi ngo ubwitange bw'u Burundi mu gufasha akarere kugira ngo kaboneke amahoro n'umutekano.
Nkurunziza Moise avugira umushikiranganje wa mbere yamenyesheje kandi ko umushikiranganje wa mbere yashimye ko ubumwe bwa Buraya ubandanya gufashanya n'u Burundi hamwe ndetse n'utwigoro ngo ubumwe bwa Buraya bugira mu kwibano muri kano karere k'ibihugu byo mu biyaga binini. Nestor Ntahontuye kandi akaba yamenyesheje ko Uburundi ataco butazokora kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke mu gihugu mu bihugu byo ngaha mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'igihugu kibanye, kuko ngo n'u Burundi ngo nabwo bwaciye mu bibazo ariko ngo burafashwa n'ibindi bihugu baraja mu biganiro gushikaho ngo habonetse amahoro n'umutekano, aho mbere ngo Uburundi busigaye ari ibitumwa ko mu kuja gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro n'umutekano. Abo banyecubahiro babiri kandi bakaba basozereye iyago bamenyesheje ko bagiye kubandanya bafashanya mu bijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi ndetse n'ubumwe bwa Buraya hamwe ndetse no kugerageza kugarukana amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Naho mu bikorwa rusange vyabereye muri zone Mitakataka komine ya Bubanza kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 4 Gitugutu uyu mwaka, abenegihugu barahamagariwe kwitwararika isuku kugira ngo bikingire ingwara ya kolera. Joachim Nduwumukama umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine yateye iteka ivyo bikorwa, aho yashimye ukwitanga kw'abenegihugu mu gusukura igisagara ndetse no gusibura amabarabara. Yasabye kandi ibikorwa nk'ivyo ngo bokomeza kubyitabira kuko ngo bibafasha gushikana iterambere ritagoranye. Ku ruhande rwiwe Jeremy Nsengiyumva mukuru wa zone Mitakataka yavuze ko nubwo abenegihugu bitanga ngo hari ibibazo bibahanze. Kuri ibi hakaba harimo ubukene bw'amazi meza, aho imiryango irenga 4,950 itaronka amazi meza. Yanasabye kandi ko komine ngo yofasha gutorera inyishu ico kibazo hamwe ndetse nicerekeye ibikoresho vyo mu mashure. Nduwumukama kandi yijeje abenegihugu ko ubuyobozi bwa komine buriko burakorana n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo baronse inyishu ku bibazo by'amazi n'umunyagankuba. Basabye kandi gushigikira indongozi batoye gukundisha amahoro n'umutekano ndetse no gucungera neza ubutunzi bw'urugo. Reka tunyarukire mu yandi makuru ho Butanyerera. Musanteri wa komine Matongo mu ntara ya Butanyerera Janviere Kanyana hamagarira ababyeyi bafise abana bahejeje amashuri kandi ngo bate mu yandi makuru nuko nyine buri Butanyerera musanteri wa komine Matongo mu ntara ya Butanyerera Janviere Kanyana ahamagarira ababyeyi bafise abana bahejeje amashuri kandi batoye ikibazo ca leta kibaha uburenganzira bwo kuja muri kaminuza ngo kubahimiriza kwiyandikisha mu ntwazangabo ndetse no mu gipolisi kuko umutekano w'igihugu umera neza mu gihe inzego z'umutekano n'izo kwivuna basi zikomeye. Ivyo akaba yabishikirije inyuma y'ibikorwa byo guseha ndetse no gusanza ikariyeri mw'ibarabara rihuza amazone 3 yo mw'iryo komine. Ivyo bikorwa kandi bikaba vyari byitabiriwe n'abashingamateka hamwe ndetse n'abakenguza amateka batowe muri iyo komine nkuko amakuru n'ubundi dukura ngaho abishikiriza. N'ubundi kandi Butanyerera umuryango wo muri komine Muhanga uheruka kuronka ubushuri uheruka kandi gushikirwa n'abenegihugu bari kumwe n'indongozi z'iyo komine. Muri ko gushikirwa uwo muryango wa Etienne Niyiragira hamwe ndetse na Françoise Habarugira uheruka kuronswa itoni n'igice y'ubududu, ibiro 100 by'ibiharage, ibiro 500 by'ibiraya, ibiro 50 by'umuceri, amata y'ubwo ubushuri, ubuyi, isukari, impuzu z'abana, isabune, igitenge c'umukenyezi hamwe ndetse n'ibahasha ryo kuwushigikira. Ibyo rero bikaba byatanzwe n'abenegihugu bo muri komine Muhanga bari kumwe n'indongozi zabo kuri uyu wa 3 Gitugutu uyu mwaka. Musanteri wa komine Muhanga Nizigiyimana Anosiate yagize ati umwana wese yavutse muri komine yacu ni itunga ku gihugu, dukwiye rero gushigikirana nk'abagize komine mu mahirwe no mu magorwa. Ubuyobozi bwa komine ndongoye buzoguma
ushigikira ibikorwa byose byo kudukuza imibereho myiza y'abenegihugu. Uwo muryango kandi nawo nyene warakengurutse ishishiro ryatumbereye mu rugo rwabo utako usaba ko ngo bogwama hafi ngo mu ndero y'ivyo bibondo vyabo. Ico mwomenya nuko kandi ubwo bushuri bwavutse ku mutumba Rubanga zone Mubogora komine ya Muhanga bagizwe n'abahungu babiri ndetse n'umukobwa umwe. Aho mu yandi makuru kandi tuyabandarije n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi muri Buhumuza, isuku n'isabune no guteka ngo birateye ingorane mw'ikambi y'impunzi y'abakongomani. Bujumbura kuwa kabiri Gitugutu uyu mwaka waraheza amezi yababa 3 impunzi zo mw'ikambi ya Kinama zifise ingorane yo kuronka isabuni igikoresho ntasubirizwa mw'isuku rya buri munsi. Izo ngorane kandi zavuye kwihagarikwa ry'ibikorwa vya koperative Rumaka yahora ifashwa na HCR ikaba itunganywa n'urwaruka rwo mw'ikambi y'impunzi ya Musasa. Kuva hatanguye kugabanywa imfashanyo, iyo koperative yarahagaritse gukora kubera kubura uburyo. Imbere y'izo ngorane kandi z'ubwo buryo, Ramuka yakora gushika ku masabuni 600 ku kwezi zigatangwa mu makambi ya Kinama na Musasa. Umwe wese yaronka amasabune 4 buri kwezi. Elizabeth umwe mu mpunzi zo mw'ikambi ya Kinama aravuga umwiheburo wiwe ati atasabuni biragoye kugira isuku mu muryango naje cane abana. Ubu isabune igurwa y'amafaranga 1000 c'amarundi ku isoko, zigurwa n'abatunzi dukoresha amasabune 3 buri munsi. Mu gihe kandi ifashanyo turonka itamara n'imisi 4 ntidukimenya ico twokora kugira ngo tugire isuku. Ingorane zikora no kuguteka haribonekeza kandi ubukene bw'ibizuku vyo gucana mu gihe kandi gisanzwe buri mpunzi yaronka ibiro 10 by'ibizuku byo gucana buri kwezi. Muri Nyakanga abantu bageze mu zabukuru bagwaye canke bagendana ubumuga nibo bashoboye kuronka bikeya. Abasigaye baribayeko muri ico gihe ibiciro vy'amakara y'ibiti vyaduze. Amakara y'ibiti yarazimvye cane, umufuko ugurwa hagati y'ibihumbi 30 na 50 vy'amarundi. Kuri twebwe tubeshejweho n'imfashanyo ya pamu gusa, ni agacamutwe wubahutse naho gusohoka ikambi uja kurondera inkwi mw'itongo rya leta canke ry'umurundi uhakwa gucibwa ihadabo. Dusaba HCR gutanga ibyo gucana ku mpunzi zose ataguha bamwe. Ati dondoye umwe mu bagize komite y'abaserukira impunzi muri imwe mu makambi yo mu buraruko bw'igihugu aratabaza. Izo ngorane zirababangamira amagara y'impunzi, atasabuni canke uburyo bwo guteka imiryango ica ibaho mu buryo bugoye cane. Dusaba HCR kurondera abayifasha bashasha kugira ngo isubire gutanga amasabune n'ibyo gucana. HCR ibicishije mu biro vyayo imuyinga yaraheruka kandi kumenyesha impunzi ko ivyo bibazo yabishikirije ibiro vyo ku rwego rw'igihugu i Bujumbura. Umuti urashobora gutorwa mu misi iri imbere. Mu gihe kandi isuku ari ikintu gikomeye mu gukinga indwara zitandukanye zandukira cane mu bibanza bihuriramwo abantu benshi nk'amakambi y'impunzi, izo ngorane zirakeneye ko ngo haboneka umuti wihuta. Ikambi ya Kinama irimwo impunzi zirenga 8,000. Uburundi buharurwamo impunzi z'abakongomani zirenga 100,000 zituruka cane mu ntara ya Sud ndetse no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza.
Reka rero shimire mwese nshuti banywanyi bacu mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro twako tubashikiriza kuri isaha tube dusozera ngaha turaza gusubira amakuru araza kubagezwe ko dusa reka nkengurukire abari ko badukurikira bari ijya n'ino hatandukanye mu bice bitandukanye bigize igihugu ndetse no mu makungu n'usange ndabashimiye rero amakuru yacu yo nagasaga turasubira mu